ndumiwe canemeza ngo ego ngo turamuzi kandi atarashika mu rugo twahuriye ahantu nyene ndamusanga ahantu wabo turaganira mu gihe rero uwo dada avuze uwo mwana avuze yuko atamukunda ikintu cyagikogwa nuko aca abanza kugira je nemere ko nawe atampenze ari seri tuze kora mu telefone yuko ata nimero za bobo ziriyo. Abakunzi banyishu media nibaze ko aba bantu subwambere mu babonye aha imbere y'abakunzi banyishu media subwambere umukobwa muramuze mbo muramuze ariko tumenyereye abantu bafise ibibazo hagati y'aba bantu mukobwa reka kubugayana bigaragaza kaye kuburi kuravugana n'abantu gashobora kuja muri telefone fata ino telefone tuyimuha duhejeje wone ushobora kureka kuri bahaje basugafuma bo bahana mukuru wawe oya kuma ngaho tuyigusubiza duhejeje urabona ko nuko utagira indero. Abakunzi banyishu media nibaze ko murabona ko ni ntambamye iri hagati y'uyu n'uyu. Izo ntambamye n'uyu mwigeme mwarabonye ko afise ikibazo afitaniye n'umukozi akora muri company wacu wa muhungu Bobo. Ubuherutse mwarabonye ko yapfukamye n'amavi arashira hasa no muri jendi twemera avuga ati jewe uyu mukobwa naramufiri ariko uno munsi nakoze ibishoboka byo ushobore guhuza papa mudogo wiwe nande na Amina. Uno munsi kuri nshobora bwo vyashika papa mudogo akarondera no mukobwa ntabishoboke ko mu mwanya uyu mukobwa akarondera uyu ntibikunda mugo uno munsi nakoze ibishoboka kugira ngo ushobore kubahuza bose ko ari bangahe dushobore kumenya uko bimeze nuko vyifasha. Reka tuvugane nawe Amina, karibu mere kuri oya kwanza uri umwana muto karibu nyakomeze neza. Namahoro cyane Imana ishimwe ko mumeze neza. Yego nibaze ko no munsi kuba ushoboye kubana n'umukobwa wanyu vyumva mu gute? Basha ndanezerewe cyane kuko agira mpe idonido y'ibintu byose uko byagenze kandi cyo tugira ko tubifatira n'inyishu. Muri make ivyo mwahora mukekeranya mwahora mudafite inyishu neza uno munsi mugira mu bironkera inyishu. Yego cyane kandi byo bana ngombwa ko na wa musore muza kumuturonderera kugira ngo ngende ndose ijambo nyamukuru nshaka kujana muri famille bacane kuko ari ngaha nyambare ngaha naho tutegerekanya ko tuza kumuronka uronye ikiganiro caheruka mbere ko yari yapfukamye namupfukamira umukobwa navuga ati mbere ko tubanye gatatu twakire uyu mwigeme n'amahoro. ndashima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona uko muswa umu n'umusi ntogo wari none kumengura shavuye cyane uri kumwe no na famille yanyu kandi araho vyara kuba byiza ko ari kuneze kinshavuje si papa mdogo wanje kinshavuje nako gahimbiri nyene kaguma kankurikirana. Iki none kagushavuje gute hari kibazo cyaye kugira ngo hagushavu nuko kadashaka kumva inyuma n'ukuri. None wewe mujya muhungu na wewe vyagenze gute kugira ngo mubonane ibintu birinde bigera ngaha kugira ngo niyo papa mudogo washobore kuvyumva abimenye ku muco ko vyifasha vyagenze gute si watangiye kuza kumbya ngo bagutumye none kuba bari bantumye regaje maze kubwira ko bagutumye vyasaba kuza kumenye kwanka canke ne wemera ubu naho nawe bimeze gute hagati yanyu naranze je sinashaka kundanga kangu nkajya fisa makuru ko mu rugo uno munsi wewe utari kuravyitwaramo neza nivyo papa mudogo cyane byo cyane nta mahoro ahari kweri mu rugo ko atamutekano uhari kumvo yawe inkumbure no kumvo ya Bobo uno munsi we nkawe utegekanye iki kuri Bobo kugira ngo umutekano mere nk'uboneka? je cyo ngeneye gusa ngene amahoro mu mutima kandi ngene mva inyuma shaka nkurikiranye ni cya kintu ushobora gukora kugira ngo ashobore kuva inyuma canye ni impamvu iyaye ko cyambere n'umusore turabizi Bobo n'umusore ari akompanye ubwoko bwose ameze neza agasore nyene kameze ukuntu wowe nawe uri nkumi sivyo jese niko ndateranya ariko icananiye no kubomora jewe ndubaka simbomora intambamye hari nyezina ituma utamwemera cyo intambamye hari nyezina ituma mudashobora guhuriza kuri buri kimwe n'iyaye Jerry John shaka icyambere shaka mva inyuma niyo mpamvu namuzanye papa mdogo amwiyanikirize kabisa sishaka kwa ngora. Impamvu ubwa mbere utari wavuze ati reka ndabishire kuri papa mudogo ubwa mbere utabimubwiye no munsi akaba ari ucishima kubimubwira ni ku mpamvu yahe hari ikibazo cyane yarengeye akagero umva ya aho ndi hose usanga ari nyuma yanje naje rero usanga rero ariko anyesha agaciro mu bantu agenda mfukamira mu bantu kuvuga yarapfukamye nyene arashika hasi amavara kubita hasi ariko asaba wewe none yafuka masabiki avuga gute
yafuka amavuga ngo ndamwemere dukundane kawunga atafise efu na ruguru ngo je dukundane. Amina, uno munsi tuvugana usanzwe uri mu rukundo? Uri mu rukundo? Ewe nikubika ufise amajambo menshi irumvizwe uri kurambaza nkurindo hama uri kubinyishura nkande kumva ari amakosa ndiko ndabikubaza mu kubinyishura naho kuri kurabinyishura. Rero induru rero navyo nkeneye. Reka nivugane n'umuntu nakare abangana ni bashobora kuyaga. Vyukuri birumvikana ko umutekano wabuze mu rugo iwanyu. Nka famille mutegekanye iki kuri no njuru? Mbona kuvuga twebwe dukeneye kumenya uwo muhungu cyane cyane bibaye ngombwa tukanamuronka vyo bavyiza. Mu gihe tutaramuronka naho nkeneye kubaza uwo mwana wacu wo muhira yuko ari seriye nyene mu rukundo rwa Bobo ko na wamukunda cyane kuko Bobo yaravuze yuko amukunda cyane. Nkeneye kumenya yuko rero uwo Amina nawe akunda Bobo. Mu gihe yovuga ko atamukunda abivugire ngaha ndavyumve ndabimenye abivuge. Mu gihe rero atazomukunda tumenye ico tushadukora hagati y'umwana na twebwe abavyeyi. Amina niwe ushikiriwe. Bobo uramukunda nta ukunda nta majo menshi akani ego canye oya? Sindamukunda kandi singene no kumubona mu maso yanje. Sawa. Wumvise ko atamukunda umukobwa? Ego nyamba atamukunda dukori. Mbo nuko twohamagara kugira dufate ingingo tubanze duhamagara ujya muhungu tunamwihanize ntazosubire canke tumuhe condition ya nyuma hama cyo tumenye ico dufata muri famille. Ono kuvuga ko Bobo no munsi je twaheruka nejo sindongera kumukubita ijisho no ku kazi uno munsi ntiyatonze sivyo ntigeze atonda ariko je nagira mbaze ikintu kimwe. Amina hari umuntu waba yaramaze gupresenta mu rugo iwanyu avuga ati niwo mukunzi wanje? Nta munsi numwe twe twavyumva mu nsaku tukumva ngo hari abantu bababonye ngo bari mwibarabara ko baragenda ngo gusenga ngo avuye ngo yabonye umuntu ngo bari kumwe umusore kandi bakaguma aho ni suri imwe wa wundi nyene. Ntaba ariko nta waratuzanira mu rugo ngo tumenye ngo naka niryo zina Bobo turyumva ku matwi ntaho turabona. Umunsi umwe niho twigeze kubona na jewe tubona nyenda mubaza mugabo sinovuga ngo umva sinaye kuca nemeza ngo ego ngo turamuzi kandi atarashika mu rugo. Twahuriye ahantu nyene ndamusanga ahantu iwabo turaganira. Mu gihe rero uwo dada avuze uwo mwana avuze yuko atamukunda ikintu cyagikogwa nuko aca banza kugira je nemere ko nawe atampenze ari seri tuze kora mu telefone yuko ata nimero za Bobo ziriyo. Mu gihe usanga ataziriyo na Bobo cyo tumwaka telefone dufute nimero yiwe tumaze kuyifuta Bobo yari ngaho turafata ingingo nawe yumva hamwe atazosubira condition ya nyuma. Bo jari kinagira mvuge ko ndibaza urubatse ufise abagore bangahe n'abana bangahe? Abana 3 n'umugore umwe. Ego uba warakoze mariage canke vyarashitse nyene kujya abandi bikunda gutya? Narayikoze niyo mpamvu natwe dukeneye guhagateka umwana wacu. Ego bo urukundo rurabaho kandi kugira umuntu ashobore gukora mariage nuko habanza kuba ibiyago hagati yabo. Amina ntuvuye ngo sindabikubarije ngashinzwe kubikubariza ngaho kugira ngo turonke umuco nyezina. Amina uno munsi wo buri mu rukundo no wundi muhungu kiretse Bobo canye nta uhari? Nta uhari. Nta uhari. Ubu umaze gukwiza imyaka yo gukunda shenti rwayikwiza? Arayikwiza. Birabonekana kumenga yarezwe n'abavyeyi bose umukobwa wa? Yego cyane barahari. Sawa nkumbura indero urashobora kuba yatoye indero mba handi hantu ubundi bw'umuntu akubaje ikintu uramwishura ico ngenda bafashe ni kimwe. Jongera nondere Bobo subira ndaguhuze nawe. Nimara guhuza na Bobo ibizosigara tuzobivugana mu nyuma. Amina uri tayari guhura na Bobo twese turi kumwe? Kira tuvugana. Nje muri imenya sindi tayari kuhura nakana kajya kakona ka imbesire. None ko Bobo umva yamaze gufata inguko uko bigenda kose ategereza kuronka wewe ucukoriye? Naje ko bigenda kose sinshobora kubana nawe. Sawa. Nyakubahwa reka twebwe tugende jo ndaza kubimenyesha muri kampuni bamumenyesha bamubwira uko vyifashe nkumbere dutenda tumenya ukuri uko bimeze no kuri uko vyifashe. Murakoze. Sinakamera. Byaba byiza. Bo wambwa wezi nakamera.